Ladies and gentlemen, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Iminsi ni myinshi tutabonana natemberera channel yanje ngo ndababwire byinshi ku byo twokungurana cyangwa se ni ibintu byinshi byo kuvuga. Anyways, sorry kabisa na imaze iminsi ndi muri bwinshi murazi ubuzima bapambana hari ugapambana ukagira kugira ubeho, so anyway, ikintu nashaka ko tuvugana uyu munsi, nashaka kuvugana ku bintu by'umwanya, cyangwa time, like time, mumenye iminota 10 cyangwa 15 tubivuganeho, hanyuma twungurana ibitekerezo, comment aho hasi, nozishura izo arizo zose vraiment. So nta mwanya nawuburaho ku bwanyu, naho umwanya ari wongeye kuvugiraho, kandi aricyo kintu cya mbere dushobora kwitaho nko ku bantu kuri iyi si. Umwanya burya ni ikintu gikomeye kuri jewe. Umwanya ndibaza ko aricyo kintu noba nkunda cyangwa nshira imbere cyane gusumba ibintu byose. Ntibagiye mama wanje yambyaye. So anyway, nashaka kuvuga ku kintu cy'umwanya uyu munsi kuko ndabifiteho experience, ndabifiteho story of nayise story of the time. So your story kuri jewe yigishije ibintu byinshi, kubera cyane cyane nko ku mwanya byanyigishije ibintu byinshi vraiment, kubera ko ndibuka icyo gihe nari muri state bita ni Mexico, muri Albuquerque, aho dukunda kwita 505, nimukira muri Texas. So je ndibuka nari nariyandikishije kuri website icyo gihe mu ma 2019 imbere yuko corona itangura. Niyandikisha kuri site yitwa 360. Niho bashaka abantu bumva ko bafite tala yo kugira actinga cyangwa gukina amafilme cyangwa ubukorikori butandukanye. Cyangwa mu Burundi ndavati kubera iki ntashobora kubigerageza ngo ndabe ndiyandikisha vraiment. Icyo gihe gira imana, icyo gihe bariko barahamagara abantu nyene bumva ko babishoboye nyene nkuko nabivuze, ansang kuko ushiraho nuze email cyangwa ugashiraho telefone, nimero ya telefone yawe, hama nza kugira amahirwe barampamagara kuri telefone. So bama rendezvous yo kuzohura nabo kuri interview n'ibiki, bakama date n'umunsi n'amasaha yo kugira ngo ngende ku actinga muri movie bari bakeneye, kubera ko jewe icyo gihe niregistra nk'umuntu like upcoming person who try to be like something in the movie industry, like outside of the country, ku buryo notwara n'ubumenyi nkuye hanze nkabutwara mu gihugu cy'wanje, tukungurana ibitekerezo, tukaraba ibyo twakora byoteza n'igihugu imbere. So ngira amahirwe nyene ndahamagagwa nk'umukinnyi asanzwe nyene, nk'umuntu bariya bakast nyene banyuma nyene, kuko niho noja urakina muri filime y'abanyamerika, uri umunyafrika, uri muri no East Africa, batazi n'ibihugu by'iwacu cyane turatera imbere cyane, naco turagerageza nk'aba entertainer kugira ngo turabe ko twobiteza imbere nyene. So long story short,
nyene ndiyandikisha barampamagara ngira amahirwe ndagenda, ariko ikintu cyanatumye mvuga kuri iyi video, buri party ifise ntuza agaciro kayo. So ikintu nubahiye umwanya atariyo igihe, kuko igihe n'ibintu ucamo. Mvuze igihe byoba birebire, ibintu naciyemo nibyo ndimwo ni hatari ku buzima, ariko buri muntu wese ndazi ko afise ibyo ariko a facing in life anyways. So ikintu nabonye ko umwanya uzimbye nuko nashitse kuri interview iminota 6 nimba 7 ncerewe ku mwanya bari banyandikiye kuri invitation. I think na email ndacayifise, ico gihe nari nkikoresha yahoo.fr. Iyo email I think ndacayifise ntibagiye ico kintu. Maze gushikaho ahantu inyuma iminota 7 nacereweho ku mwanya bari bampaye, byambujije amahirwe yanje. Byambujije amahirwe yanje. So kuva ico gihe ibintu by'umwanya naciye ndavyubaha cyane cyane nkamwe abo bigira ba diaspora, abo mwebwe mwigira ba diaspora ngo nuko muba hanze. Ubu diaspora si kuba hanze gusa, nibyo ukora, nibyo wereka aho wavuye, ibyo ukora. Anyway, ico gihe byanyigishije kubaha umwanya, nako kubaha umwanya time. Nukuri ikintu no basaba kandi twogwigishanya twubaha umwanya. Byandi abanyafrika turi abantu bambere ndabisubiremo bambere. Nimba ndanabeshe vraiment mugende ngaho kuri commentaire mumbwira ati je ndabeshe, je simbeshe. Urumva abanyafrika turi abantu bambere basuzugura umwanya. Abanyafrika navuge muri rusange, sinavuze ngo Abarundi ngo Abanyarwanda, navuge muri rusange. Turi abanyafrika dusuzugura umwanya byatari biri kuri kuri level imwe ya mbere, kuri level ya mbere. Iyo mvuze level ya mbere ya indi yo hejuru. So ahantu hariho hose cyane cyane ndiko ndakebura Abarundi, Abanyarwanda, twebwe nyene abantu twumva uru rurimi. Mbagutumiye kuri interview man, kenda kugihe, ntiwice amahirwe yawe, ntiwice inzozi zawe. Kuko je ndibuka naciye mbona ko ntuze chance nari mbonye inciye mu maboko, which is sinihebura, bishobora kuba n'uwundi mwanya, ariko gusa ikibi nuko igiti cyo gukora mu jisho kabiri. Ubwa mbere byarabaye, ariko byaranyigishije, niyo mpamvu ndiko ndatanga n'iki kiganiro kugira mumenye ko umwanya ari umwanya. Ubwa kabiri bibaye uko no ndimwo. So twubahe umwanya. Nimba umuntu agutumiye kuri pari yiwe, nimba yakubwiye ngo saa moya, afise ukuntu yapanze umwanya wiwe. Nimba ari saa moya pari rapanga saa moya, amenye ko saa 5 izo biheze, agende kuryama cyangwa aze kuruhuka, aje gukora n'ibindi byiwe, so guparinga gusa. Ndumva byo bari ibyo nibyo nashatse kuvugiraho. Story yari iyo ibyambayeho mwabyumvise, ariko bitazoba ubwa kabiri, kuko igiti ndabisubiremo ko igiti yo kiguciye kigukoze mu jisho rimwe kigakora mu bwa kabiri kiba gishaka kuri mena. Urumva so gihe ya kabiri iyo chance murabyumva na. That's I mean, I love acting, man. Anybody out there, man, who want actors, like, let me know, man. I will come through. Burundi, Rwanda, Tanzania, Congo, South Africa, Nigeria, whatever, man. Let me know. I'm out there, man. Acting is in my shit, and I can do whatever it can.
to make you to believe in me, you know. So story niyo, hanyuma twige kubaha umwanya. Umuntu agutumiye ku bintu byiwe ugende ku mwanya, nimba ari interview cyangwa ari ibikorwa ibyo ari byo byose, ibyo dukora, ibyo igihugu kigutuma gukora, tubikorere ku mwanya nk'uko byaba bidusabye, twubaha ababosi bacu, hanyuma tubandanye gushining anyways. So thank you guys. I think part 2 is gonna come out, and 3, 4, 5, whatever. But this is the beginning. So I love you and I respect you guys. Peace.